Guys, nkuko mubibona muri uno mwanya turiko turakira aba Miss Kugasaka n'aba Miss b'Ingozi batoye hano nyene ni Miss Kugasaka na Dofile wiwe na Miss Populaire. Muri uno mwanya bari hano ya Gatech TV twarabemereye yuko tuzogerageza uburyo bwose kubazanira ivyiza vya Miss Burundi ibizoba byose kuri Miss Burundi 2025 tuzodumira kugira ngo tubagaragarize ivyiza vya Miss Burundi. Santa no ikintu cyambere nagomba ndakubaze ubona gute ino Miss Burundi iri ngaha Ingozi kuntu ibikorwa bya biriko biragenda? Meze neza cyane. Meze neza. Tugiye kuraba twese urumva ntidushaka kubimenya tuje kuraba. Yes, ladies and gentlemen, muri no mwanya twamaze gushika kuri Zoom Hall. Muri no mwanya aho biza kubera cya gikorwa nyene twababwira ati Miss Burundi 2025 Ingozi. Twamaze guhashika muri no mwanya rero tugomba tubereke uburyo abantu bariko barinjira, uburyo abantu bariko baragura amatike kugira ngo nawe ubandanye uryoherwa aho uri muri Canada, uri muri Australia, uri muri USA ushobore kubona ati mu Burundi Miss Burundi 2025 yifashe gute Ingozi. Igitega twaragiyeyo muri no mwanya turi Ingozi. Ngwino rero urabe nsaba cameraman wanje OG ashobore kubereka ingene bariko baragura amatike hariya. Nice nkuko ubona abantu ni benshi, abantu baruzuye muri no mwanya amatike yaheze nkuko ubibona, ariko baracahari kugira ngo bashobore kugura amatike, kugira bashobore kwinjira, kugira ngo bashobore kumenya ati mbega muri babandi 10 dusigaranye haza gutaha bangaye kugira ngo tuje muri demi final. Ngwino rero tugira tubereke ingene bimeze, security ingene ipanze. Urabona yuko abaji bariko barinjira, urabona yuko abashef bashoboye gutera iteka ibirori biriko birabira hano onye Ingozi. Natwe twashoboye gushika hano kugira ngo dushobore kubereka abategesi bamaze guhashika, indongozi zadushigikiye kuza gushigikira ibirori biriko birabera hano Ingozi neza na neza. Mukanya tugomba dushike indani tubereke ingene ibintu bimeze. Nashase kuza nga hanze kugira ngo ndakwereke abantu uburyo bameze, ingene abantu bariko baragura amatike. Reka ndabereke video y'indani. Reka rero murabe video y'indani nuko bimeze nkuko bibona. Indani abantu ni benshi bamaze kwinjira indani, bariko baragerageza kugira iki gushobora kuraba ukuntu ibintu uko biragenda. Reka rero tumanze twinjire rero natwe ndagutware indani ushobore kubona ibiriko birabera indani uko bimeze. That is good. Reka tubandanye. OG nyegera ngomba nibire akabanga umuntu wese ariko aradukurikirana kano nakabanga ngomba ndakwibire. Mukanya ndaza kumwakira Lino G ari kumwe na Randy Promoter hano nyine muri kino kibanza. C'est-à-dire quoi, gira like kuri no video, wongera ugire subscribe, wongera ugire na commentaire, wewe urindiri kubona Lino G. Nza kumwakirira muri kino kibanza nyene. Rero kintu wokora nuko ugira subscribe kugira ngo ubandanye ukurikirana Miss Burundi 2025 ko ya Gatech nitwe turabambere turiko turabashikiriza inkuru ya Miss Burundi kandi turi update. Twinjire. Pardon. Security tumeze gute? Ni fresh? Poa sana. Yes, nkuko ubibona ikibanza cyiza, aho ubona indani hari parking nziza cyane, ibintu byateguwe neza na Miss Burundi. Ngomba nshimire organisation ya Miss Burundi kuntu bagerageje gutegura ibintu byabo neza, aho baduhaye parking nziza cyane, parking irimwo imodoka zikomeye cyane zashoboye gushikira hano. Mukanya rero tugomba twakire abantu, ushobore kubona abantu ingene twabakira indani kugira ngo ngene tuza kwakira abantu bariko barinjira. Twagiye kwakira abantu sivyo, twijyanire. Yes, nkuko mubibona turi mu kibanza cyiza, aho mubona turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane yavuye mu gisagara cya Bujumbura, yaje gushikira Miss Burundi 2025 kirabera Ingozi, yitwa Santa La Talento. Aho neza Santa Sava. Sava. Snap canke Instagram. Chetu mujundarese mugenzi wawe, so ndiko ndakora akazi. Uriko urakora akazi. Komye ndagusavye for the first time ndamukwiza rwa turikurikana kuri ya Gatech. Ndaramukije abakunzi wa ya Gatech TV. Nizako mumeze neza. Twageze gukorana ashamukiri hasi cyane, ariko ubu you are doing a great job. Bye bye. Santa no ikintu cyambere nagomba ndakubaze ubona gute ino Miss Burundi iri ngaha Ingozi kuntu ibikorwa bya biriko biragenda? Meze neza cyane. Meze neza.
tugiye kuraba twese urumva ntidushobora kubimenya tujya kuraba tugiye kuraba uko bimeze abatarashika muri Miss ukuntu wobabwira abari Bujumbura abari Canada bose ni kihe kintu twobabwira nuko ya Miss 2025 c'est vraiment exceptionnel iratesa sana sanza ndagushimira bitandukanye naho aho bari bwabibona ibera ruguru wewe guys ibintu biratesa aho n'uwingozi aja kwirabira umwana wiwe akavuga ati bona murenganije canke ni mwamurenganije santa atarakabanga abantu ba Miss dusigaje aba Miss 10 n'uyuhe wewe uhamahigwe nubwo bari batanu ubwo nagiye mwibutse ko uretse uwo nigeze kwibuka muri interna nta mazina yabo nzi bi presence twakoze na interview ariko ya ukwiriye ni wazotsinda sanze ndagushimiye cyane merci guys nkuko mubibona muri uno mwanya turiko turakira aba Miss Kugasaka n'aba Miss b'Ingozi batowe hano nyene ni Miss Kugasaka na Dauphine wiwe na Miss Populaire muri uno mwanya bari hano reka tubakire neza n'iteka ridasanzwe premièrement za kubaha micro Miss Kugasaka micro ya Miss Kugasaka reka nanje nitiyemwe amafime kugira bigende neza okay turabaha ikaze sima Miss Kugasaka reka ndakagufashe wow merci beaucoup urashobora kumwigira OG ça va umeze neza yego meze neza yego cyane ndabona muraberewe cyane gose you look so good iruhande yawe ku kuboko k'ukuryo ndabona Dauphine wawe na Miss Populaire premièrement ikintu cya mbere nifuza yuko ndamukwiza ariko aradukurikirana kuri Agateka ndabaramukije cyane nantake Miss Kugasaka 2023 mahoro cyane merci beaucoup wakiriye gute cyane wabonye gute cyane wakiriye gute Miss Burundi kubona uno munsi yaje gukorera ibikorwa byayo hano Ingozi mu ntara ya Ngozi kame mniteka turanezerewe turabyishimiye cyane nayo mpamvu twashimye guparticipa ni kubera tunezerewe gose niteka baduteye yego cyane ni iki kintu twobwira Miss Burundi muri uno mwanya kuko uri Miss Kugasaka ni iki kintu twobwira Miss Burundi bari ko radukurikirana courage au candidate yego cyane ikintu ca mbere nifuza kumenya kuri Miss Kugasaka twashize Ingozi tuvuye Bujumbura twasaza Ingozi arano heza cyane batwakiriye neza byari bitesa cyane gose ariko hari abantu badukurikirana bari mu bihugu bigiye bitandukanye mbega Miss mu Miss sivyo hari aba jeune fille bari ailleurs biga masa secondaire bifuza kuba aba Miss nabonyere ku participa nk'uko iwanyu niki kintu bo kwitwararika cyambere Miss mwigeme muserukizi aciye ubwenge numva nibaza ko si ibintu urondera hageze aho bari hose bige kuba bigeme baserukizi yego cyane urashobora kumpa akanya wowe mu Miss ubakuriye bano bagenzi bawe nkagira ikibazo mbajije mu Dauphine wawe kibazo urabinyemereye Salut umeze neza yego nawe ndamukiza rero dukurikirana amahoro cyane bonjour à tous ku muntu atakuzi iyo ugeze ku bantu batakuzi ukunda kwipresenta gute nkunda kwipresenta nka Mutima Rose Maeva yego niyo mazina yanje okay uno munsi umuntu aza kudutera Miss aza kuba ari Linoge muri Miss Burundi 2025 Ingozi uriteguye kumubona cyane uramufana yego ndamufana okay urakoze cyane Imana ibahezagire murakoze turabashimiye kuri kano kanya mubaye sivyo merci beaucoup bye bye yes guys nkuko mubibona nari kumwe na Miss na Dauphine wiwe na Miss Populaire nkuko mubibona muri uno mwanya barashoboye gushika neza mu kibanza cyiza aho bariko barakigwa nkuko mubibona yes bariko barakigwa bimwe bidasanzwe bariko barakigwa neza na neza kugira ngo babereke aho bashikira ya Gateka TV twarabemereye yuko tuzogerageza uburyo bwose kubazanira ibyiza bya Miss Burundi ibizoba byose kuri Miss Burundi 2025 tuzoduhere kugira ngo tubagaragarize ibyiza bya Miss Burundi nitwa Captain Inoni ya Gateka reka duherekeze Miss Kugasaka arashitse na Dauphine wiwe barashitse neza uko niko bimeze ndakubwira ati OG kuri kamera